Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Bonsoir. Mwiriwe mu Kirundi. Haleluya. Uruhara Gwanje mu gushingira intahe Kristo Yesu. Haleluya. Uruhara Gwanje mu gushingira intahe Kristo Yesu. Luka, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe na Luka, igice cya 24, umurongo wa 46 gushika ku murongo wa 49. Uruhara Gwanje mu gushingira intahe Kristo Yesu. Luka 24, 46 gushika kuri 49. Hatubwira kabene data gute? Hatubwira ngo arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira kangahe? Gatatu. Kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvuga mu izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye hehe? Yerusalemu. Namwe mwe turi kumwe muri vyabona byo kuvuga ivyo, umve ngira mbarukire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu miryango iyo wumvise abatama bapfuye bakuze bafite 70, 80, n'abashika 90 n'ijana, numva bavuga ngo hari n'abayirenza, hari igihe usanga bariko bategura kumuhamba bavuga bati kumenga data yavuze ngo tuze tumudugane. Abandi bati kumudugana birazimvye biravurugana, tumuhambe ku mpanda n'abagenzi bacu niho bari. Abandi bati umviriza, ko yapfuye bisavye ni mu muhamba nyene ruguru kwitongo. Ivyo ndazi ko benshi maze guhura mwe n'ivyo mutawe navyo mwaravyumvise, kuryo bajya bariko bategura enterrement yo guha mutama, ujya gusanga bari mice ibiri, abagomba kubaha ico mutama yavuze n'abagomba kubaha ico ibiciro bivuze. Ujya gusanga bagati none reka bahe tubaze umuhungu mukuru ico bivugako, cye tubaze mukuru we canke muteye umuhisi tubaze ico bivugako, tubaze umo tubona ko adusumva imyaka ico avuga. Aheza akavuga ati mutagoma imivumo ni umutama ni umudugane basha, ntibasubize na rimwe, baca bagira nte, baca bamudugana ibiciro baca bavyihoza. Uko ni kijambo ry'umusaza rikunze kubaho mu miryango, rikunze kubahwa mu gihugu, abihawe n'imyaka gusa n'icubahiro yapfanye cyonyene igeza ikubahwa. Ano majambo dusomye n'amajambo ari mu majambo ya nyuma Yesu yavuze. Hano ari kumwe n'abigishwa, yahuye nabo mugabo ariko aragenda abagendera ko benshi ntibari bwamenye icabaye, hari n'abavyuma mugabo bakabikekeranya ko mugabo agenda mu bice bitandukanye, agenda avuga ati amahoro abe muri mwebwe. Uno muce wawe dusomye hano hari Emawusi, ahura nabo agenda nabo mwa ntibamumenya, agenda kubaza n'ivyabaye nkaho mukara ati mbega wowe baho wigira zimiza ntuzi ivyabaye wewe? Nuzi ko n'umugabo yaje ngata akaduhenda kumenga bise ivyizigiro, tukamujya ku vyizigiro byacu mugabo ukamenga ivyo bice birangira ngaha. Uwo twumvise ngo naho yahangwe nta kiriyo. Bamera nkaho umenga ni wafise ikosa. Ajana nabo ariko aragihe arabihishurira, baratahura cyane. Bamaze gutahura cyane, amwe majambo yabwiye n'abandi bamaze no kuza, nuko yabwiye n'amajambo twasomye. Aterega rimwe mutabise ku mutima, nari naravuze yuko umwana w'umuntu ari we jewe akwiye gupfa agahambwa, mbwa ku munsi ugira gatatu akazuka. Ati kandi ukwihana n'uguharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe, kandi ivyo bikaca bibwirwa amahanga yose atanumwe avuyemwo, uhereye Yerusalemu. Mweho nimwe muzogenda murabivuga, nimwe muzoba ivyabona vy'ivyo niko ndababwira, kandi vyamaze kuba. Mugabo rero murindire gatoya, uko data mu minsi itari myinshi azozana ico yasezeranye arico muhemu yera, muzoce mutangura kuja ukivi. Imana ihabwe icyubahiro. Alléluia. Amajambo y'umutama Yesu avec ses 33 ans, n'imyaka 33 yiwe, arimo ngo
mugende mu mahanga yose mushingire intahe vyabaye, kuko ivyo birakeneye gutahwa no mu yandi bantu atari mwebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Toujours je rappelle la semaine. Ino ndwi niyo gufata ibintu mu minwe. Twaje indwi ya mbere turondera ko Imana idukora ko yaradukoze ko. Tondera ko Imana ivuga yaravuze. Tondera ko Imana ikiza yarakijije. Tondera ko Imana igice ikoze yarasezeranye, ariko nagenda babwire ngo umenye ngo Imana iragomba kukurungika. Nico gituma inyigisho ari uruhara rwanje mu gushingira intahe Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uruhara rwanje mu gushingira intahe Yesu Kristo. Ndagomba kuvuga kuri bino bintu bita ngo icyabona. Yavuze ku 148 ngo namwe muri vyabona. Ivyabona si abantu b'abanyarusaku. Bamwe bafata inkuru babonye igice batagomba gushaka kandi mashami kugira ngo ibe inkuru ikwiye. Icyabona ni umuntu azi ibyabaye, yabibonye, yabitahuye, kandi yiteguriye kubisigura imbere y'abatabibonye bakeneye ukuri kwavyo. Icyabona iyo gikoze mu butungane dukwesha abaroma n'ababigi bafashe bakaca bahereza Burundi mu mateko bagiye muri bariga mu Burundi, cyabanza no kurahira. N'ubu ugomba gusura ukavuga ngo uyu muntu ahantu hariwe, uwo muntu niwe yamusomboye, uyu muntu niwe yamugoze, tubibona uvuga ngo ndarahiye kugororoka imbere butungane, narabibonye ivyo ngire mvuge nukuri. Uravyemeye? Ego. Ni utwasanga ubeshe habiki ubutungane bumpane. Icyabona si umuntu akunda inkuru y'abafunga kiwani, si umuntu w'umufunga kiwani, si umuntu wa wundi. Hari abantu bazi gutwara inkuru, niyo tomenyene yatanguye habuze intango arayishira ko nta kibazo, habuze impera arayishira ko nta kibazo. Simwe n'abarya n'abantu batahakonta l'histoire raconte, nabavuga inkuru vécue. Ni inkuru babayemwo, bashobora kurahirira, bashobora gushingira intahe, bakemera nuko bikeneye ko umutwe wabo ucibwa kugira inkuru ibandanye bayayindi bavyemera. Niko ubutungane bw'abaroma bwakora, no ngahe bundi niko bimeze. Burya umuntu agiye gusura muri sentare aba yemeye ibihano bitegekanijwe, mu gihe hoza ibindi bintu vyerekana ko uwo muntu yabeshe. Icyabona. Yesu yarazi ko gushingira intahe Yesu icyo yakoze ku musaraba atari ikintu cy'iradiyo, si ikintu cya WhatsApp, si ikintu cyo kwandika ko abantu bafite ingabire yo kwandika. Oya, ni ikibazo cy'ubuzima bushobora guhagarara imbere y'abandi bose batari bahari igihe yapfa, igihe yazuka, igihe yakubitwa n'ibintu byamushikiye, bari kure, bari mu Murundi atabaye muri Yerusalemu ngo bayimwereke mu buryo mpabavuga mu kanya. Ibishinga ntahe, ivyabona. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ukwiye kwamuvuga ngo mu vy'Imana ndimwo. Imana ihabwe icyubahiro. Mu vy'Imana ndimwo, kuko sindi w'inyuma, ndo w'indani. Nuronde ugira usumba mugabo w'indani wakira ibintu mu minwe. Il faut prendre les choses en main. Yesu avuga ati mwebwe vous avez vécu l'histoire, bamfata mubona, musuye kumbona none ntimumbonye, mwebwe nyene mwabibonye, mwo bigenda gukora ku mitima, nimwe mo kubishingira intahe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibikumbure biracyari mu majambo, mugabo ndazi ko umwanya uzobikura bitahura. Wiyumvire witwa Yesu yaje mu murayi imyaka 3 yagukuye, tuvuge nko ku kivuko, cyangwa yakuye mu kigo cy'abatoza kore, abo ni ba Matayo, abo ni ba Petero n'abandi. Umugabo araje, murajyanye mudugaye imisozi itagiruka ingana, arigishije urabona, akiza abagwaye ubona, umuhaje ibibazo byinshi byose arabikwishuye, aragerageje n'abadayimoni n'abantu bose bakukira Satani, mugabo arabarenganye. Mihane majambo, uyu mugabo n'umugabo wo gushiramo ibyizigiro by'ukuri. Mugabo mu kanya gato hageze kwapfa, bwa bushozi bwose yakoresha na bwa bwenge yakoresha byose umenga ntacyo bimumariye. Umugabo amufashe nkuko bafata impene cyangwa bafata intama cyangwa isake kuri bonane, bamugize ibyo bishakiye, bwo kandi bagiye basaba kumubona. Uyu mugabo arayobeye, kubera tubona ivyiwe bitamenyerwa. Hamwe arashoboye, hari nashoboye, byizeye gatwa muvako tukagera mu byacu.
vyari bigoye ko uyu muntu bandanya nawe, vyari bigoye ko bandanya na Yesu, kuko burya umuntu yahomvye biragora gusubira kumwizera. Burya n'umudandazi yahomvye ahindura ibanki, n'umunyeshuri yayobewe cyane cyahindura, n'umufiyanse yaguhevye ntugenda kurondera wawe n'inyene ugenda ahandi. Ahantu wari ipoto wasubira none n'ibikundo ugenda ahandi. Ubona ishengero ngo rikugoye ugenda ahandi. Gushigizigira ahantu wagoke biragoye. Gufata babandi yitoko yaheruka kudeseva, guhemukira, ati mwebwe nyene nimwe muzogenda gushinga intahe ivyo vyabazazaniye. Vyari bigoye. Yesu yashize umutahe aho wasana umenga ntukicakigwa neza. Mwebwe vyari bikwiye, bijya vyabaye ntibibatsitaze, nuko mutarondeye gutahura neza, vyari bikenewe, vyari bitekanijwe yuko umwana w'umuntu ashigwa mu maboko y'abambuzi, akicwa, agahambwa, ku munsi ugira gatatu akazuka, kandi iyo nyene icyatumye apfa kwari kugira ngo ukwihana kuboneke n'ukwizera kuboneke, kandi bice bibwirwa amahanga yose, bivuzwe na bande? Mwebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yaremye umuntu comme un être responsable. Umuntu buryo aremwe, ntaremwe muri observation ngo aguma yitegereza ibintu hama ntagire icyo abikozeko. Umuntu mu buryo aremye arashobora kubona ibintu, mugabo Imana ihimbagwa uciye uhaguruka kugira icyo ubikozeko ukuranye nayo. Niyo dutandukana n'ibikoko. Burya iyo umuntu ahagaritse responsabilité agire aprogramme hwine yiwe. Wofu mukora ibintu ukabikora nabi ako wituta bikoze. Yesu avuga ati tape yukumbona ingere ntigenza, yo kumbaza ibibazo, yo kubona ivyo nkoze, ivyo nigishije, na kimwe cyo kumusara mwari murindiriye narenda gikoze, mvuye mumva nzanye proclamation de résultats, bimeze neza, naratsinze nta kibazo, ubwo ngo dashira burahari. Musigaje gusa akantu kamwe kitwa mpemu, niyo katangwa envahir le monde, camugendagenda mu isi yose. Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi gituma atavuze ati umuntu yamfaje ni Mikayeli aze ngaha kwanza, Gaburiyeli ndabone ngaha, ba Petero baranyasa abo jewe umuntu ambabaje biba bihetse, nkeneye Mikayeli nande na Gaburiyeli bacagera n'amababa ngo Yerusalemu mwihane. Niko byagenze. Ntiyabitumye abamarayika, yabitumye abantu nyene buntu babibonye, bashobora kugira icyo babivuze ko no kubirahirira bashobora kubirahirira. Ari Petero uhibagire hashire wewe, ari Yohana uhibagire hashire nde? Wewe. Kumenga ntimucakira. Ayamvugije ko Imana igiye kubaduza, mwari kubabaza ngo amene. Hashire wewe uti wewe ucati jewe ndi cyabona cyo gushinga intahe kwihana n'ukwizera ibonekera muri Yesu Kristo, vyiyatribiwe ko. Ibi rero niho rero christianisme iri contre l'égoïsme. Yevuga ati yo reka amarira nsigaranye Satani mu kuzimu, amarira ndamusize mu Satani, mwese mwiye kuronka ubuzi. Umuntu agiye kuronka indogoba nkeya ni simire nk'izo Yobu yari afise. Nivyo yavuga ati umuntu wa nyuma zo afise inka ni 10,000. Yavuga ivyo baca baki ati ntibaye kwindira rya mpemwera bariko barabwirwa, baca batangura akazi muri uwo mwanya ati none gasha inka ntizihari, indogoba zirahari, none dukore, none amata yo ku mugoroba ntahari. Ariko hagati muri vyabo nabyo gushinga intahe ivyo nakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ni Imana yashoboye gukunda umwana w'umuntu giti ciwe, yongere ishobora no gukunda amahanga iyakundiye hamwe. Burya abantu benshi tuzi ngo turakundana, mugabo ntituba turashobora gukora ikibazo cyo gukunda bose. Imana wamenga ko bise Petero basi yaje
akemera akaza naho yagotse, ikaba ifise ba Luka n'aba Yohana n'abandi, wamenga icinezerwa yuko Israeli kameme yo izobatushe. Abacumi na babiri igihugu ntikizobananira kubabwira ubutumwa bwiza. Ariko ikigaragaza umutima ifise ku Barundi. Bikwiye kubwirwa amahanga yose. Ikigaragaza umutima ifise ku Batanzania. Amahanga yose ifise kurondera ko yose ashikirwa n'ubutumwa bwiza. Iyo umuntu atakaje la vision de Dieu sur les nations, atakaje icyo Imana ibona ku mahanga, aba yatakaje n'umutima Imana ifise. Burya Imana ikiraguhezagira, mwana iguhezagira igombe kugira ngo igushoboze ibizokurungika. Niko tutavyumvira. Imana ifise umugambi wo kugupakira amasezerano menshi n'amafaranga menshi n'indimi zose meye kuzivuga hama birangire muri rya nzu yawe. Oya, byo cyayimariye. Igomba wewe ibiyuzuza igikombe cyawe mugake gisesekara abandi bantu baronkeko. Mwebwe nyene nimwe muzobivuga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ese twoshobora kuvuga n'imitima ivyemeza ngo ndimwo. Karanyemereye simgomba ngubwire uri impande yawe ni buryo bwawe. Uvugire nakaji ushoboye gushikana guti ndimwo. Haleluya, ndimwo. Uko yemera kose ndimwo. Haleluya. Ndimwo mu botuma Yesu amenyekana. Ndimwo mu botuma bari barazazaniwe bagira ngo ikintu batahuye kubera navyakiriye. Mu Mana ntidukwiye kwakira amasezerano gusa, tukwiye kwakira n'ama responsabilité. Uko amasezerano atuma turondera iminsi yose kwama kuturonka. None wa muri kuraronka vyogira icyo bimariye iki naye atakiri kiraronka. Ega hagirondera amasezerano nuko wikunda. Kandi ko Imana tubwiye ngo tuyikunde nayo, reka turondere bihimbara. Iraryohe guhara umuntu yihanye, ko bivuga. Iraryohe guhara umuntu ayitahuye. Iraryohe guhara umuntu mu mahanga ayihimbaje, ayinezerewe cyane. Vous serez mes témoins. I Yerusalemu no handi hose gushika kuri extrémité de la terre. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu rero abwiye ati rega muce murindira gato yariko. Hariho ikindi gihe murindiriye. Data azoronka icyo yasezeranye, icyo niyakizana muzoca muronka ubushobozi bwo kunshingira intahe ahantu hose mu mpande zose zo kwisi. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu agomba gushinga intahe aba afise ijambo rimutwaye, aba agomba kwaporta kuzana une contribution à la vérité, agomba kugira icyo azanye ku kuri gufiswe na bamwe. None tabeshanye nindi ariko kuvuga ibya Yesu kiretse ababonye afatwa, nindi ariko kuvuga ibya Yesu kiretse ababonye ahambwa, nindi ariko kuvuga ibya Yesu kiretse ababonye ari ku musaraba, nindi ariko kuvuga ibya Yesu kiretse ababonye amaze kuzuka. Nibajya nyene nicyo bituma tavuze ati mpamagara bose n'abarongozi mu gihe umubanzaniye ati mwebwe mubabake muba benshi nimwe muzobivuga. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tuvuga kuvuga nuko yarize ko aba bantu naho bari bakiri mu ntege nke bari bafise amajambo menshi bamwumvanye, bari barumvise inyigisho za Yesu, bari barumvise ingene yaguma avuga ivyeke urupfu rwiwe. Ubu bari bagejeje kubona ko gwabaye kandi rutamuhejeje mumva. Ize témoins bari vyabona vyingisho yatanze, bari vyabona vyingeso ziwe, bari vyabona vy'urupfu rwiwe, ihambwa giwe nizuka giwe. Ayi nibwo butumwa bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu bari bafise igikorwa cyo gutwara ivyo babonye, bumvise, biboneye mu bice byose, mu kintu cyose bazi kuri Yesu Kristo. Ivyo nivyo biheza bikabwirwa abantu, iyo abantu babironse bavyumvise bikabavyara muri bo ikintu bita ukwihana no kwizera gufatanije. La repentance et la foi. Inosi irakeneye ukwihana no kwizera. Abo mukorana barakeneye kwihana no kwizera. Abajyango bawe barakeneye kwihana no kwizera.
abagenzi bawe urungano rwawe barakeneye kwihana no kwizera. Iyo umaze kubona isi bikeneye ico ubwirwa n'ijambo karyakira nko baruka bayibwiwe ngo turi vyabona bakavyishirako. None vy'ukuri muri no si tugendagendamo, muri aya mahanga Yesu yadutumyemo, muri aba bagenzi dufise, muri izi ngo twubatse, muri buno buzi dukora, muri aya mahanga tugenda tugiye kurangura, muri abantu bagenda batwitura kubera ubuzi cyangwa ikintu kanaka badukeneyeko, n'abajya twitura kubera icyo tubakeneyeko, tubashira ubutumwa bumeze gute? Izi ntumwa zari bifise igikorwa cyo kwegeranya le message central de l'évangile. Bari bafise igikorwa kidasanzwe cyo kwegeranya ubutumwa atari harabaye, ubutumwa bupfunyapfunyije mugabo bw'ukuri buvuga ku cyo Yesu ari n'icyamuzanye kandi yaragishikije. Wo kubaza mu majambo magufiya mu munota umwe ati mbwira ubutumwa kuko Yesu yabigusigiye ngo bimbarire, wocu uhera hehe? Rabana mu maso base ntimubwirana, ucumbira ubona umenga byo mugora. Uwobwe ati mu munota umwe mbwira ubutumwa kuko Yesu yabugusigiye, wocu uhera hehe? Batanga kuyagaza mu mutwe atamve bafise, haturumva vraiment Yesu agira neza. Je ni umunsi menya après délibération zitatu zose nagiye muri Yesu ari umwami kabisa. Aha wovuga Yesu ugataga ati niyo Yesu twihannye ko ni Yesu. Hari abantu mu muntu umwe bo bakwise kuri ruwaye, kuba fiance, kubuzi, ku gitigu, bovuga byinshi ku maviza, bo Yesu bovuga ngaha utangara. Niyavuze ngo wesha ifi wariye warazibonye, Petero urabizi ingene je aho nshitse amafi aboneka, genda wabwirira abandi. Niko yavuze. Ati mwarabo ingene jewe Heroda ntinya, genda mubivuga ivyo. Niko yavuze. Ukwihana n'ukwizera bikwiye kuvuga mu izina ryiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tuvuze kwihana, amadini yadutwaye ahantu turabipfunyapfunya tubigira kuno. Mana yanje ndi mwisi yanduye, kumva yantu usanga namututse Mana, urazi ndi umuntu nanje Mana, umare sinzosubira. Umuntu akaca yiryamira mwishuka ati narasabye ikigongwe saa 4 y'ijoro, higa ku munsi wese tugenda turezwa. Twama turakizwe ntubizi none. Uko niko kwihana. Iri jambo kwihana Yesu yakabwira intumwa ngo zitware mu isi, ryari ijambo ritoroshe kuboneka. Ryashikirwa n'umutima wemeye ngo ndi umunyabyaha, ivyo nakoze biteye isoni, n'umwanda kuri jewe nirabiye mu nyonga z'Uhoraho. Ndi umunyabyaha, ivyo nakoze binzana ku rubanza rw'ibihe bidashira. Nababaje umutima w'Imana, ivyo nakoze ntivyari bimbereye nk'umwana w'Imana. Ndagomba kwihana, ndagomba kubihagarika. Ukwihana ni ingingo, ukwihana sa musozi. Uko amusozi hari abantu bayafise agwiriye, hari n'abantu barizwa na filime kandi azi neza ko atari y'ukuri, akabibona amosozi akaza ari menshi. Uyu arashaka kwihenda ngo ko yarize imbere y'Imana ariko arasenga ngo kwihana numvise umenga ndaruhutse. Ubundi wihanye wihanurira uti Mana, amosozi amaze kwigihe, numva nanduye, nkeneye kwikura ko umucafu w'icyaha. Naho utoba uravuga, ingingo iba yamaze gufatwa mu mutima wawe. Ukwihana n'urugendo ruza umuntu aciye ku ntambuko zitatu nkuru. Icambere ni kwemera ko umuntu yaremwe ishusho y'Imana kugira agire ubucuti n'Imana. Iyo nzi ko Imana yandemeye ubucuti, ikandemera ngo mbeho ubuzima bwigororokera, hama nkaca ndayivako kubera ibyaha nakoze, mba ntaho ikintu cyambere ni intambuko ya mbere, ariko simba ndi hano. Intambuko ya kabiri, mba ntahuye yuko
ivyo vyaha vyanje birafise ingaruka kuri jewe nyene no ku ino si y'Imana. Ingaruka ya mbere, Imana incira urubanza, inyitegereje irankondana, nayo inkunda, nayo itarampana, naho ntarapfa, burya hariho uburake bw'Imana buri kuri jewe. Si ivyo gusa, umutima wanje n'umutima w'Imana biri kure na kure. Si ivyo gusa, ivyaha mfise ntibigira uko bingana, ni vyinshi cyane. Umutima wanje n'umunyavyaha, ubwenge bwanje n'umunyavyaha, ugushaka kwanje hari mu icyaha, amarangamutima yanje ni icyaha. Mu yandi majambo, mfise kuba navuye mu Mana, ndiko ngenda nandura ku mwanya ingaruka z'icyaha. Intambwe ya gatatu ituma wihana ni ukuvuga ngo iyo Mana nacumuyeko irankunda, nico gituma ariyo yaje kuncungura muri Kristo Yesu. Iyo Mana nacumuyeko irankunda, nico gituma yaje kuncungura muri Kristo Yesu. Mugabo kandi iragororotse, ntihanye izo mpana. Iyo mfise ivyo bitatu imbere yanje, mu mutima wanje nkandavyemeza, naremwe imisho y'Imana kugira ngire ubucuti bwanje n'Imana yanje. Ariko ca nkora icaha kintandukanye nayo, mfise urubanza, mfise ivyaha bitagira uko bingana mu mutima wanje. Uko niko ndabaho ni icaha. Kandi ndakundwa n'Imana yanje, naho niko nigenza uko bitabereye. Kandi uwo nyene Imana yanje nahankunda, aragororotse, arankunda, mugabo azompana. Nca numva urukundo rw'Imana n'uburuka rwayo biko binkwegera kuri yo. Niho nca nsigara ndaba ivyo niko ndagenderamwo. Bimaze iki kurara nanyoye za yose nkabyita iswingi, umutima wanje uri kuronekara n'umubiri wanje. Bimaze iki kwama niko ndiba, niba impfuvyi niba abapfakazi, kwama niko ndateranya abana bariya, ndiko ndakora ibintu bira by'ivyaha, nkitwa ngo ndubashe mugabo ntubashwe imbere y'Imana ndi umupfu. Niyo nsuzugura ubuzima ndiko ndabamwo, nkashima ubuzima ngomba kubamwo bwo mu Mana. Uwihana rero afata ingingo agize comparaison, araraba ikiza n'ikibi. Uko ndiko ndabaho ni bibi, uko nobaho nihanye nivyo vyiza. Niho umuntu acayihana ati ndafashe ingingo. Imana ihabwe icyubahiro. Amahanga arakwiye kubwirwa kwihana. Kino gihe kwihana benshi ntitugomba kubyumva. Dukeneye ibintu biryoshe cyane, dukeneye iby'amasezerano, dukeneye ibintu Imana ikiravuga ko byuvugishwa ko bizogenda neza mu ngo, mu buzi n'ahandi, ukamenga icyaha abantu bagenderamwo Imana kikivugako. Yama yavuze nuko ibwira intumva. Yama yavuze mu ndoto, yama yavuze mu nyigisho, mu bagenzi, no mu vugisho wama wabironse gusa nuko utavyandika mwe n'ivyo wandika ngo uhoragiye kugira neza. Ariko Imana yama yavuze no muri mpema ari mu buzima bwacu. Akaga ku muntu ari hano ku isi gukena. Akaga ku muntu hano ku isi ni gukunda icyaha. Ubuzima bubishe ni ubuzima bw'ikivange. N'ubuzima umuntu agendera mu cyaha akarumenga, okay, jewe nkeneye ahantu niruhukira ndagira muri MINEVAM, mugo sinkeneye ko bambwira ko birebire, ndagenda muri wanje ya jeudi, hama dimanche nkagenda, mugo kiti heze shangirane, cyanigira sinkeneye umuntu ambaza birebire ngo reka ambaza amazina ngo nahomba. Sinkeneye abakizwa mu buzima bwanje, gusa ndakeneye ahantu numva ko nanje nduhukiye. Harakuze kwihana. Ukwihana ningingo yo kuva mu byahora bimenga bisa naho menga biraryoshe, ugahindukira ibintu menga ubona kure mugabo vy'ukuri. Iyo umuntu adafashe ingingo iyo kwihana, urazi ngene asigara avuga, asigara afata ivyo yokoze akabishira mu Mana. Benshi niho bahungira ati nukuri Imana irabizi biragoye, urumva amfite ujya niba ndi heminervare, urumva no sinomwankira, urumva na mama arabizi, biragoye sha Imana zingine zobigenza.
Imana siyo yihana, hihana wewe. Urabona abana baze kumenyera no masysteme y'ubuzima turiko turabamwo, bamaze kumenyera ibi na biriya, aje mpagaritse ibiturire n'umugore weca mpeba. Biragoye ko namaze kubashira ku indi standard, nta kundi Imana izoraba uko iri ubikore. Imana yarabikoze, yarabiheje ni muri Yesu Kristo. Hakeneye ko wiyambura hamukayizera. Imana yabwe cyubahiro. Urabona je vraiment mundi je ndakundana je umva gukizwa je cyo nankamfete. Ari ikintu ntakunda kwiye kuntu abakizwa baca umenga baransa abantu nivyo nankamfete jewe. Je ngomba y'ukuri umuntu nyine agume mu bagenzi ko je umuntu akunda abagenzi niko na papa yatureze. Niko papa yakureze. Mugabo uriko rononekara mu bagenzi. Iyo utangura gusigura icaha n'uburacihana warukwiye kurira ukabona ko data yababaye ukabona ko Imana nayo itaraza kukuririra irafise umubabaro igira icaye yiremeye kiyo gikora mwe nabyo bikurakora kwihana. Amahanga menshi rero nikakeneye kuko ntibabwiwe ko kwihana bikenewe kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana. Bazi ngo muranumva ingene abantu bavuga ngo wega mu madini yose ngurashaka kuja hamwe ubwo ngo asenga Imana. Undi wese nibasenga Imana. Basenga Imana imwe nivyo, le Dieu. Mugabo ntiyasenga Imana bihanako. Ntibasenga Imana iyanka icaha bakora. Basenga Imana gusika Imana, Dieu, 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 Dieu. Toutes les nations ont des dieux. Toutes les générations ont des dieux. Urunganwe gose amahanga yose arafise Imana, ariko afise Imana iyihe? Imwe yanka icaha. Oya, basi Imana yo kwirofura kugusa urabona Mana, wezagira duha imvura, amatonga mere, uduha ibintu biriya, iyo ni Imana basenze rero. Ariko kandi basagore mu mahoteli abandi baze mu nzu bapanze. Quel Dieu. Ngo abikubita imbere y'Imana bamenye ngo Imana yasibise icyapa, ngo ibisitangiro ryanditse ko ibintu bitomoye ngo uhoraho arazi abiwe, kandi ngo bamusenga bave mu kugabitanya. Imana irondera abayisenga baje kukwizana ko ibivumvuri vyabo. Ikintu abantu bazana umutima wihana. Babandi barira na harabagabo. Babandi bacika ubufu imbere y'Imana kubera basanze bavuze nabi gusa. Conyene. Niho umutima wo kwihana. Uwo mutima rero wowe ufise ni Imana ikurungi ati genda rero. Genda mwisi urafise cyo babwira. Urafise icyakubayeko, urafise cyo guhagararira, urafise cyo kuvuga mu majambo atomose yiwawe hamantu bagatahura. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Ukwihana n'ukwizera ngo nivyo bica bituma umuntu akikuwa hariwe, nivyo amahanga akeneye. Ega turabona amahanga atunze, tukabona Arabia Saudite iratunze, abantu bakamenga bogomba kwijamwe kubera iby'ubuzima. Ukamenga ushitseyo kazoba gaheze, ukamenga kazoba kabaye, Imana zoguhezagiye. Nagenda ahubwira ikintu kimwe. Bantu munondera kugera muri Arabia Saudite ni mugende, mugabo ntimuzoba mugiye kuronka amafaranga, muzoba mutwaye ubutumwa bwiza. Ni washika batana kurya ingeze ubwoko bwose wari warabuze uri muhiri wanya. Ugatana kuduza amashimwe Mana gushima kuzinga 5 ku munsi. Bikagarukira ngaho uzoba wikunda nzo kurakunda ubwami bw'Imana. Nayi muntu w'Imana akaryo kose aronse ni Imana ironse, si wowe uronse. Imana ihabwe cyubahiro. Rero ubu butumwa butwagwa n'icyabona nubuhe? Nubutumwa bushingiye kwihana no kwizera mu nyonga z'Imana amahanga yose atarumwa avuyemwo. Nico gikenewe. Bajya abantu twemera mu gihugu. Bajya abantu bakize icyo batumariye mu buzima bwacu. Nibandanye bagira bijya bintu byiza bafise ni byiza cyane ko birafise icyo bifasha. Mugabo tubabwire ngo cye twiyumvire ngo barakeneye no kwihana no kwizera. Kandi umuntu azobibabwira ni jewe uko nije dufitaniye ubucuti. Cyane bwa mukanya. Imana ihabwe cyubahiro. Hari birakomeye bene data. Kuko kubona wewe nuko umeze nuko wiyizi. Ukacumenga ni Imana yatumye. Biroroshe gusanga wabikwevye ukacutubwira ngo ni MINEVAM yabitumwe. Mwa MINEVAM urimwo. Ukacubwira ngo ni Anakri yagiye ya Imana yabibwiye. None Anakri wewe nyene bakwisi. None azoshika kuri wa mukozi wawe. Azoshikira umugabo wawe n'umukozi wawe. Azoshika aho hagikora zo kwama yahaje. Ni wewe nuvyikure ko ntuje kubimbwira je ndabisahana Imana yantumye. Hari nawe Imana nawe yagize nte
yagutumye. Je suis le témoin. Ntivyabona. Aba bantu bo bari bazi ko igihambaye nuko Imana ibakura muri confusion ikabatwara hano ikabasigura ibyabaye neza, basanga Yesu gatega biraharuye bucya nigira. Ivyo nakoze birahambaye, bibagiyemwo bizobashoza kunshingira intahe. Yari karasera umutima afise ku mahanga. Imana ihabwe icyubahiro. Vous êtes mes témoins. None umuntu ashingisha intahe iki? Niki dushingisha intahe? Niki gikeneye ngo byukuri tubivyabona nkuko n'abantu babaye ivyabona? Icambere cyaje kubatangaza naho maze kujya ndagikora ko umwanya umwe. Waruzi ko Imana ikeneye wewe. Imbere yuko ujya kuvuga ko nahariwe nihanye nahevye inzoga nahevye ubusambanyi, irakeneye votre engagement. Irakeneye kwiyemeza kwawe. Irakeneye gufata ingingo kwawe. Irakeneye kuvyishiramwo kwawe. Irakeneye kuvyitirira kwawe. Irakeneye gufata umugambi ukawitirira. Imana ihabwe icyubahiro. Nivyi wawe. Hakenewe wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu bona babwiye ngo muzombera icyabona. Iyo witegereje cyangwa kugerageza ukagira ubushakashatsi cyangwa kumviriza, ivyagiye biraba kwishengero rya mbere ryabwiwe ngo nimwe muzobi byabona. Vyukuri. Utari umuntu atanga amanota nkamwe yaho hambere, woba hacenda ku 10. Aba bantu bona bahuye n'ibintu bitoroshe. Nagenda abwira igihe cya Yesu. Igihugu cya Israeli cyatwagwa n'Abaroma. Abaroma rero ntibemera Abayuda kuko baragorana. Fata babandi basanze batemerwa kubera ari Abayuda, ugacangera ko yuho bacitse abakizwa bavuga ngo harundi mwami wundi. Bagizwe bibiri. N'Abayuda n'abakizwa. Bagaca bankwa n'ubushobozi butatu: ubushobozi bw'imiryango, ubushobozi bw'amadini n'ubushobozi bw'intwaro. Abo niyo babwiye ngo muzoca mu bicabona cyanje. Kahise k'ishengero karekana ko aba bantu bakubiswe, batonaguwe, batswe ivyabo, bahawe ibikoko, bishwe ariko ntibabivuyemwo kubera kubigira ivyabo. Barabeshewe gushikaho intwara y'Abaroma igihe nigafata igaturira isoko centrale kugira ngo nibabakizwa nibo bahaturiye. Bakavyuka babafata bashira mu busho, abandi babahereza intambwe kuko bavuze ngo nibo baturiye ya soko. Ni ntagondwa ako ntibabihevye. Muri aba hari abagizwe ahantu bagati aba bantu tugire tubabambe. Umwe ati ntimumbambe kuko abambwe n'umwe niwe ariko aracungura isi ni Yesu. Je basifu bamuncurika. Baramucurika, batora umusumeni wagenewe ibiti, baramusatura, umuntu umwe biratashe. Murazi Stefano ko yicishijwe amabuye azira Yesu Kristo. Arangiza ashima Imana ati nubaharire ntuzi ntibazi ico bakora. Barahawe intambwe zimaze iminsi 3 zitajya. Bakazibereka zubwira ati umviriza urafise guhitamwo. Uremera kubandanya ubaho mugabo hakana uwo mwami wundi mukaburazana yitwa Yesu. Cyangwa utemeye kumuheba ngijya amaso amezuku irakumira mu segonda nka 3. Ati jewe uwo mwami sinamuvako, bakarekura akaribwa abona abiwe babona kuko yanse kuhakana Yesu. Hari abatama b'abanyacubara baba bihanye bakabazana ngaho impande y'umwami ati we mugabo ni wiyubahe, respecte ton grand âge, 83 ans, imyaka 83, uratangira mu bwo budumbi ihakana uwo Yesu amubandanya ubaho, ubandanya igendera mu curo cyawe. Ati wonyene wumva nsaziyemwo ntaco yanyimira mpyabugingo budashira sindamuheba. Umwami akacagira ati sha nukuraba neza ibi bintu by'aba bantu bishobora kuba ari byo. Uyu mutamagana ntuze ntiyakeneye kubana yiberaho irabira abuzukuru bagenda baramukuyakuya, ariko agomba kuguma avuga byane bya Yesu.
aba bantu barashinze intahe kuko bari bafise ibintu bakabishyira muri bo, muhemu yarabuzuye, barafise ukwizera, barafise ukubigira ibyabo, barabandanya, baratonagurwa, barasuzugurwa, barakugwa mu miryango, barahabwa ibikoko, ariko bari bazi umutima Imana ifite ku mahanga ati hogira ugoka muri twebwe twoba dutumye Imana isuzugurwa. Wa mugambi wayo womenga turawunigiye muri menshi. Uyu munsi benshi Yesu baramuvako kuko hari isezerano bari biteze ko ari ryo mugabo asanga atari ryo. Uyu munsi benshi Yesu baramuheba kuko hari ikintu basengeye atakimana iravuga. Bamwe bakagenda bakanagoka bagakora ibitokozwe kubera hari ikintu basavye Imana itevye kwishura. Iyo horasi imeze gute? Ni horasi y'icabona? Oya si cabona, ni horasi de partenariat. Benshi Yesu si Imana yabo n'umupartenaire. Umupartenere iyo yigenje nabi baramuhe ukagenda aho baguha ibintu vyoroshe. Ibintu twihaye ngo byo muri Yesu ngo n'umunyenga. Nta munyenga uri muri Yesu, ni muri cabona. Ahubwo ni muri Yesu biranababaje mbonye isi kiragushima. Abapagani baraguterura n'abakiza bagaterura. Nuko tu parviens à concilier les deux mondes. Kandi umunsi umwe sera dévoilé. Uracyaduhenda nivyo. Ego turacabona Yesu ashimwe kwamenga akavuye indani. Abapagani bati turamuzi nta kibazo, reka. Umunsi vyatomotse uzoca uhitamo hamwe. Ariko umukizwa w'icabona, il est toujours porteur des messages. Afite icyapa mu ruhanga, afite icyapa ku mugongo, ari mu kazi, ari mu toilette, ari mu rugo rwiwe, ari mu bagenzi, ahantu hose afise message ngo ukwihana n'ukwizera bivugwa mu izina rya Yesu kandi byarambaye ko nawe nifuza ko ibabako. Sinifuza kubabera igitsitaza, nifuza ko mutuma bitomoka. Imana ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza ukeneye umutima wawe bwa mbere na mbere. Harakeneye ko wiyangaje. Nimba inkota ya Herode itashe guhagarika abantu mu gice cyambe kinjana cyambere, sinibaza ko n'inzara yawe ikwiye gukukura kuri Yesu. Sinifuza ko kubura akazi kwawe vyotuma umenga Yesu ntakibaho. Sinifuza ko mariage yawe itevye umenga Yesu yowanduka mu deposit kazoza mu nyuma. Iyo horasi yawe ya Yesu irakwiye kusura kwiyumvirwako. Irakwiye gusubira kwiyumvirwa ko horasi yawe na Yesu. Harakenewe abantu bavyakira. Harakenewe abantu bavyiyemeza. Nagenda babwira abantu bavyemeje bamwe mubo bagenda barigisha ko nuko hari abantu kera iyo bagize dote benshi aronse dote agati ha Imana ishimwe vere my dote yaramaze kuboneka. Bavuga bati naronse ya dote wibaza ngo birakwiye neza muta uyo mukobwa ugira utange ndocara mutwara muri Afrika mu bya mission. Dote zo mu Bwongereza nyinshi abantu bako batanza y'inkwano bakacashiramo ngo wamutama umutanga uzi yuko adoca agenda muri Afrika. Umutama yamutanga bize rero yagati je naramaze kwiheba nuba ngiye nje gukwa nayaronse papa yampaye yankwereye mugabo kandi babimenye ntibaronse umukazana wo kubatekera, baronse umukazana bashobora kuzokubita ijisho ijyanyuma niyo yaramuka agiye muri Afrika. Abo n'abantu bamaze kwepuza la carrière y'umutima nese ku mahanga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Harakenewe wewe. Ni wavuga ngo ni ivyanje ndabwire ntuzosubira gusanga uri kuratuma abagenzi bazazanirwa. Ni wavuga ngo ni ivyanje ntuzosubira kurya amahera yawe yose uzosigaza igihumbi cya mission. Ni wavuga ngo ni ivyawe uzofuma wemera bakurenganye kugira abandi bantu bagwe bati kameme naho twamurenganije arakijijwe. Uzosanga ibintu byinshi barabihevye kugira ngo Yesu asigurwe neza. Ni wamenya ngo ni ivyawe hari amajipo y'umunsi uraruturiye cyangwa ukase neza cyane. Ni wabaho ni ivyawe nukuri hari ibintu utazosubira gusengera canke basi hari ibizosira muri agenda bisenga uti Mana ndasengera abantu bari mu gikorwa cyawe ku mahanga atandukanye. Ni wabigira ivyawe hari imvugo
hariho n'amasitati ucurara ufuso utakaje ko ntacyo bimaze bimwe bimwe. Niho ni ibyawe ntuzosubira kuvyuka n'itiro utazi ngene saa mbiri zo mu gatondo zageze, kuko uzobuze ko hari ikintu cyo gusengera hano ku isi gifatanye n'umugambi w'Imana ku isi. Le témoignage. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero harakenewe ne wewe, kandi wewe urumwe ku isi ntuvuge ngo beshi ngo bazi, ni wewe nyene. Mu gihe nkikona imbere yanjye utarapfa, ni wewe nyene dukeneye. N'Imana ikeneye wewe. Utagiye uzosenga, udasenze uzotanga. Nta muntu n'umwe ngayo vyikuramo kiretse wigize sindayibazo, ariko niho buri cyo ukora nimba wemeye gukora. Aha niho Yesu agaragara mu rukundo. Ntukwiye gutahura urukundo rw'Imana muri yarandihiye ruwaye, yarampaye akazi, yarandokoye muri accident. Ivyo navyo nivyo ni uruhande rumwe mbwa rutoya. Urukundo rw'Imana ni yihangana icyaha canje, n'abandi bakiye gutahura yuko Imana yacihanganiye bakiyana kandi bakizera. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ukeneye, niba mara kwiranda disponible, niba ngo ndi hano mana, niba ngo yes I am, urakeneye votre proclamation, urakeneye gutangura kuvuga ubutumwa bwiza. Navuze ngo ntibyabwiwe abamarayika, byabwiwe abantu. Bashaka gifise n'akantu gato kuzazanirwa. Nico gituma kuvuga ntivyigira vyijana. Namani ari Siriya yari yarateye Yerusalemu, Samariya, atwara anyagano, ariko atwara agakobwa agenda gucerekera umugore wiwe, agwara imibembe. Aho gakobwa kamunye afise imibembe, kabwira terega mabuja, kabwira inabuja terega burya databuja yomenya ko hariya i Samariya hari umuvugishwa, akagenda yomuvura iyo mibembe. Umugore arabwira umugabo abwira umwami, amuha iceta caragenda i Samariya abarakize. Byerekana ngo ukuvuga kw'incoreka umukobwa mutoya ko hari agakiza kari i Yerusalemu, kari muri Israeli, vyatumye namanakira. Uko niko kuvuga kwawe bizana amakuru abandi badafise. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ukwiye gutangura kuvuga ivyakubayeko. Wa Musamariyakazi yahura na Yesu, bamaze kuganira ibintu byinshi, akamutwara ahantu amutahura n'ibyo ariko arabamo n'abagabo wiwe, akabona namutahura, akamwitaza ko ari we Yesu. Nta kindi yakoze, ngo yasize umubindi acagenda mu gisagara ati nimuze muraho umuntu yambwiye byanje. Ngo abanyagisagara bose barashobaduka baca baza kuri Yesu. Harakenewe kuvuga. Petero umunsi mwemwe natangwa, haciye aba deux blocs, imigwi ibiri, abatahuye ivyabaye n'abadatahuye ivyabaye. Abadatahuye ivyabaye bavuga ngo ega abantu baburewe igisama, babunyoye inzoga zo mu gatondo za 11 zari zishushe ziko zibahiramwo. Petero ati bagabo bene data, aba bagabo ntibaburewe inzoga nkuko mwe muvyibaza, atariko uturungu tubiri arabasigurira, arabasigura ingene vyagenze, ingene Mesiya yarasezeranywe, ingene yaje, ingene bamufashe, ingene bamwishe, ingene baje gusezerana mpwemu, kandi kwa mutanze ngo bibacumita ku mutima. Barabaza ikibazo Petero, tugire dute? Petero ati nimwihane, umuntu wese abatize mu izina rya Yesu, uyu mpwemu natanzwe ni uwa bose, bazogenda baramwakira. Ngo bitatu bica birakizwa kubera wavuze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo abantu bagiye barahungira inkota ya Herode, ngo bagenda baravuga ubutumwa bwiza, ngo batabobotereza, baguma bavuga, bari mu buhungiro baguma bavuga kubera iki vyari vyabakozeko. Bari bazi ngo vyabaye nivyo Imana yemeye ko duhunga, ariko nakaryo kayo kwimenyekana naho twahungiye. Ntibagwije amarira y'ubuhunzi, bagwije umutima nise kuri babandi bagendamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data, biranababaje kuronka umugenzi adakijijwe, mukona kumenga ubucuti bugenda bukura, akakuramutsa ukakuramutsa,
ukagenda ku rubanza rwiwe akaza kugwiwawe, mugatemberana mukagenda ahantu musangira mukamara amasaha 5, agakora ibintu byose by'uburofa ukihorera, ukumva unezerewe ko Imana ngo yaguhaye umujama, ukumva nyine biraguhagije neza, ukumva sava sasifi, urabuza umutima w'Imana ku mahanga. None ubwo bugenze bukumariye iki? Kuhora umugurana akakugurana, kuki turahuza vraiment? Wari ukwiye kumenya ngo nta wundi ku isi wundi azobwira no muntu kiretse jewe. Avuga ibintu bipfuye ugatwenga byo, abwira amanyanga ari karakora ntacyo yavuga ko, hama ngo ndafise umugenzi. Ntufise umugenzi, aya usa umugenzi, ufise igiturire muri wewe, warariye igiturire ciwe. Yakwise bajo wawe urabinezerererwa, yakwise urubajo umva ruguhaye icyubahiro ucubigwamwo, kuko muri utakaronse umenga sava, uti rero ndiki bajo cyuyu. Kandi amaze kwita ikibajo ntuzokwigera ugira icyo uvuze ku byo ari karavuga bibi cyangwa ingeso ari karagenderamwo kandi uziza zandi zikubarira. Hari ibiturire tugenderamo emotionere, hari abantu batwemera kumbe Satani yabakoreje ngo batwemere kugira ngo turonke icyo tuvuga impande yabo. Ntimukwiye kwemera bariko barabashima mushimwe n'abapagani. Abapagani bakwiye kugira isoni imbere yanyu bagati kare natwakijijwe nabizi vuga makeya. Turakwiye kuvuga, vuga icuri, vuga ivyakubaye ko, vuga ingene wizera ko hari ibyaha, babwiye ingene wavuye mu cyaha, benshi barakutarakizwa, babwiye ingene vyagenze, naho batokwihana imbere yawe mu nyuma bizogenda barabaza abandi mugabo buzaba bakoze igikorwa cawe. Vuga. Ikibazo ntacyuzi nuko natwe usanga dusize ibyo baturega, afite turanganya amanyanga, dutandukanye kuri Yesu na Yesu gusa, niyo difference. Nico gituma uja kuvuga icya gatatu akwiye kumenya, iyo yavyemeye akabigira ubuzima bwiwe akaca yiha umuhigo wo kuvuga, icya gatatu akwiye kwamashira kw'inkomezi nuko akwiye kuvugisha ingeso ziwe. Icete Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 12 atubwira ngo bene data mugire ingeso nziza kubo hanze, mugire ingeso nziza kubo hehe hanze, babandi badakijijwe bamwe mukorana bamwe mubakanye, bajya ngo mugire ingeso nziza kuri bo kugira ngo naho basanzwe babavuga nabi, kuko hari igihe batwihenda ko nibisanzwe, ngo baze bagirene baze bahimbaza Imana umunsi Imana ibagendeye. Noneho ni ryari Imana ibagendera? Na mwari muzi yuko hagiye umuntu mwamanye aryamye itiro riheze canke imbere ko asinzira agira raporo ingene mwaganiriye, mwari mubizi? Uryamye ingene mwaganiye n'umuntu birakugarukamo, kumbugira uryame canke itiro rya mbere rigabanutse saa 9:30 gutyo, ti mugabo rero irevira avuga ko akijijwe, avuga ko ari umuririmbyi, avuga ko ari umupastori, ujya muna we nuko muraba neza vraiment kuryo jambo yavuze bijya mpuzo yiwe burya si ajya masigo yatwaye burya sha agoye gufata gusa mugabo niwe ujya muntu kurabane. Haya mwijoro baraduha amanota 0 sur 10 2 sur 10, hari n'abagwa 10 sur 10, niba tubarira mugabo hajya dutonze baratubona Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Hari akahise ashimwe kagahema mu ndimi murakemera kose. Ntimuze mugire ngo Yesu ashimwe ngo bantaye ko n'umukizwa wapi, hagiye kopi yawe iko 0 sur 10. Ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kugira ngo bahimbaze Imana mu gihe Imana ibagendeye, mu gihe Imana bagarukanye kwiyumvira kuri mwebwe baca bavuga iki? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntimurabe hasi. Naje sindaba hasi. Turabane mu maso bene data. Haleluya. Tugendane ingeso nziza kubo hanze
kugira Imana ibatumye biyumvira kuri twebwe bace bashima Imana. Igihe kimwe sinzi upfa navyogenda ngiye muri umuntu aza kwakira agakiza ati mukozi w'Imana ngomba kwakira agakiza ngo gatandukanye nako mpangiye. Ngomba kwakira agakiza ariko gatandukanye nakuwo cyangwa ko hari habaye iki? Amazi, amatara, n'ibijambo bipfuye cyangwa ikumira ibindi yabona ati dimanche filmani Bibiliya iri ku imashini n'igitabo cy'indirimbo. Mugabo ntibimugora ko kwa gatanu azana undi mugore we yagiye mu kazi ka ruguru. Ati yitirira mu aporoti Bibiliya ni ya imashini. Mugabo hari ikibazo. Akiza kuya sikonje kwakira pastor nkene agakiza ka vrai. Hari ibintu dukwiye kugira ko attention. Hari amakamera y'abapagani yamaturaba mu gatondo gushika mu ijoro tujyanye. Ayo makamera ntatuvako kandi babikora batabizi. Amadone ava muri ayo makamera aguma ari stock. Nta mwumva nawe kamukozi w'Imana, nawe kamwene data. Umuntu umwe yatubwiye batushingiye Intahe y'umuntu yavuze ati jewe narihanye umunsi nshira amanyanga nkayashira umupagani. Arambwira ati yiga musanze amanyanga ndayakora mugabo ndayakora abapagani none nawe uranzaniye amanyanga wewe urayanzaniye ati naciye nihana. Umuntu badushingiye Intahe mugira ingeso nziza. Ninafata ko ari ivyanje nkaca nemera gena ndabivuga nkaca nkoresha ingeso zanje nzoba ndiko ndabigishingana hano ku isi. Mu gisagara cy'Antiokiya gifata ko ari igisagara cy'abanyamahanga Paulo na Baronaba bagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Abapagani barabaraba barasaba barabitegereza barabaraba kuko barafise amakuru yerekeye ingene Yesu ameze n'ingene yagenda bagataba abantu n'abakristo. Benshi bagamije je suis chrétien. Ntuzunezerwe na être chrétien. Être chrétien ça confort le monde. Kuba umukizwa biraza ntibazi icyo ubuvuze. Bagamije kuvuga ngo n'utari mu mizuruma. Ni kwisi bitahura. Mugabe ya Antiokiya bari bazi ingene Yesu yarameze ingene yigenza inyigisho ziwe bacabona hari abandi bantu bariko babaho kujya ati aba bantu n'aba Kristo bari babitegereje. Ni nkaho hatanze icegeranyo cy'ingeso z'abantu ati tubona tatandukaniro n'aba Kristo Yesu. Igishinga Ntahe Antiokiya cyabaye igisagara cyabaye centre yarungitse ubutumwa bwiza mu bisagara bitandukanye by'Iburaya byo muri Aziya no muri Afrika. Hatanguye Paulo na Baronaba kuko bahifashe neza. Imana ihabwe icyubahiro. Bakwiye kumenya ngo ingeso zacu ziravuga kurusha n'amajambo washaka. Benshi Imana turayikorera ukamenya tuyiheranye ibikorwa. Imana ntituranye ibikorwa naho navyo bikenerwa tuyiheranye ugusa nayo. Adamu ntihagaritse kuri misi yarayibandanije naho yari yaracumuye. Icyo yahagaritse kugororoka. N'umukizwa ntavuga ngo Mana ngiye kugukorera. Avuga ati ngiye kukwakira nk'umwami uzunganze urongora ingeso zanje. Ukubaho kwacu dukwiye kwamatwa nk'icyaha mu buryo bwose. Niyo cyoba gifite icyo kiguhitaniza cyitwa inoti cyitwa icyubahiro cyitwa amavantage kireke kuko uri kuratuma benshi basubira imbere kure kubera ingeso zabo. Imana ihabwe icyubahiro. Icyakanaye ari nacyo cya nyuma dukwiye gukoresha mu gushinga intahe ni ibikorwa vyiza bigaragaza urukundo. Munyumve, hakenewe jewe, hakenewe ubutumwa mvuze, hakenewe ingeso zanje, harakenewe n'ibikorwa bigaragaza urukundo. Ni ibintu bine abashinga intahe bakenda bitwaje.
nibyo ishengero ryubakiye ko nibyo byatumye ubutumwa bwiza bugenda mu bisagara bitandukanye. Iyo tuba turasoma nk'igitabo cyakozwe n'intumwa kivuga ibintu byinshi cyane, mugabo ijya nkuru y'igitabo cyakozwe n'intumwa irashikana hafi imyaka 70. Umugabo nagenda abwira uravye ubutumwa bwiza ibisagara bwagiyemo ku myaka 70 nimenya ntibisigurise na gatoya. Hari kure na kure, vyari bigoye, nta radio yari hari, nta WhatsApp yari hari, nta bintu by'ubutunzi bari bafise. Baragenda akazogaruka inyuma y'imyaka 3 akaza avuga ubutumwa bwiza, isagara cyakoze ko n'ubutumwa bwiza, amashengero yabayeho by'ukuri kubera gushinga Intahe. Icyanyuma rero n'ibikorwa byiza. Imana ihabwe icyubahiro. Twarabonye ku munsi w'ejo uwitwa Dorcas yarasembere cyangwa yaba mu gisagara cy'Iyopa. Yari umuntu ngo yajisha, yari umupfakazi ngo kandi umwigishwa. Yitaba apfakazi ku buryo hageze ko apfa, bagiye guhamagara Petero hano yarasanzwe ari, baramubwira ati ngo usenge umuntu agaruke ko yarafise ikintu yaratumariye. Ngo Yesu Petero araza aramwakira, amusenga muduganye hejuru, aramusengera, agiye mu nzu yo hejuru, araheza arazuka, aramubazanira ari muzima. Ngo bicaye bimenyekana ngo Iyopa hose ngo abantu benshi bizera umwami Yesu. Ibikorwa byiza sibwo butumwa, ahantu muhumve neza. Ibikorwa byiza bivyara ubucuti hagati y'abantu, bigatuma Yesu acavugirwa ahameze neza. Sibwo butumwa. Ntuzofata umuntu umugaburire muca wihana, uzogombye ko ubutumwa bwiza bucika ibikorwa byiza. Ariko ni wamubwira igituma umugaburiye, ko wagize impuhwe ivyo ari karabamo, ko yakubwiye ikibazo kumva kiragukozeko, akamubwira akacumushingira intahe, utamuhaye kwihana nk'itegeko, azogira ati uyu muntu afise Imana kandi azogenda ariyumvira. Nato kwihana muri uwo mwanya, munyuma azogira ati ndakeneye ubuzima nk'urya muntu. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi bintu mwumvise hari amahera bisaba, hari ingabire zivugwa muri ivyo, hari amashuri bisaba kumenya icyongereza cyinshi n'igifaransa cyinshi. Bisaba wewe umutima ubikunda kuko ubona umutima nese ku mahanga, bigasaba kumenya ivyo uvuga ugatanga kubibwira abantu batandukanye abagenzi, bigasaba ko ingeso zawe zishyira ku rutonde rw'ubutumwa bwiza, bigasaba ko nawe ugira ubuzima bw'impuhwe ku bantu. Uzosanga Yesu wawe ariko aratahurwa n'abagenzi bawe n'inshuti n'umugabo wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma turafise imiryango tuvamo, turafise abagenzi, turafise aho dukora, turafise uburyo bwinshi duhura n'abantu. Bijya byose ntibirangirire ngaho, n'akaryo k'Imana si akaryo k'iwawe. Mwari muzi ko umugenzi wawe iyo akubonye aca yimvira ngo nogenda kwishengera iwabo cyangwa se nogenda. Hajya benshi nitwe twababujije. Hajya iyo umuntu akubonye akumva ngo urakijijwe, indwi ya mbere murasangiye cyangwa mwicanye mu kazi, iya kabiri, iya gatatu, iya 10, 10 na kangahe, amezi 3, 4, 5, atarigera yumva umubwira ucika we yahebuye, kuko we warumva ko agukeneye gusa ntiho yimenya kukenewe muri we. Attention aux relations. Aba bantu ubona baza baturondera ku bugenzi, uvuga uti ni Imana igiriyo nk'akaryo. Bajya abantu ukoresha ni Imana ifise akaryo kuri bo. Ujya mugabo wawe n'akaryo Imana ifise, ujya mugore wawe n'akaryo Imana ifise. Bajya mukorana n'akaryo Imana ifise. Hajya ahantu ugendera n'akaryo Imana ifise, si wowe afise akaryo, ni Imana ifise akaryo. Mugabo igomba gukorana nawe we ikiye kuri bine. Uragomba kubigira ivyo wawe, uragomba kubivuga, uragomba kuvugisha ingeso zawe, uragomba gukora ibikorwa by'impuhwe by'urukundo. Ni wabikora uko, uzobona amahanga azatumbera kuri wewe, atumbera aho usengera cyangwa atumbera ku ishengero nk'imeze nk'igi wawe. Uzokumva gushinga intahe ko bakijijwe, kuko ingene wabayeho wari angaje ko abantu bihana, warondera kuvuga ubutumwa bwiza kandi warabikoze, n'ingeso zawe zivuga ubutumwa bwiza, n'ivyo ukora bivuga ubutumwa bwiza. Yesu abahezagire cyane. Wumva twose ngahaguruke. Nimba tuvuga tuti Imana turagomba gukorana nawe umugambi wo kwimbura amahanga, uyimbura muri wewe.
ndashaka amasengesho yoroheje ariko arimwo ubuvuga kuri honetete. Ndashaka amasengesho arimwo kwiyemeza. Ndashaka amasengesho arimwo kuvuga ngo Mana mbabarira kuko sinari ndabibona uku, nabona mbyutse nkabamona ndariye nkabona ndaronse ico ndiha inzu nkabona ico nambara nkabyita ubuzima. Ubuzima nuko tuba mu ikuba cy'Imana. Ndagomba bigaya, ndagomba biyemeza, ndagomba batangura gufata ingingo z'ubuzima bwabo ati Mana sinzosora kujya yose nzora ntereka wa cy'Imana. Ndagomba biyemeza bavuga bati ndagomba ko iminsi yose nzokwama sengera amahanga, sengera abantu bari kuba gitandukanye kivuga butumwa. Ndagomba gutunga ingeso zanje kuko nsanze hariho benshi naho batambariye bashobora kuba barasubiye inyuma kubera jewe. Sindakubwira uko usenga, ndagomba wirekure nawe imbere y'Imana yawe. Tangura kuvuga, wumva ufukama ufukame, wumva waduze ibiganza byawe, ariko usora isengesho riva ibwina bw'umutima wawe. Nguhaye icyubahiro Mana yacu, ugura amaso y'impemu yacu Mwana. Dore kwiyumvira ku mahanga, dore kwiyumvira ko bariko barahona b'abagenzi bacu, dore kwiyumvira ku bantu bagendera muri twebwe batwemera, dufasha canke badufasha, dukorana ariko batarakumenya, ariko bifuza ko tuvuga tubwira ubutumwa bw'izabo. Mana imitima yacu turagomba ngo dufatinge mu nyonga zawe Mana. Turagomba udukoreshe, turagomba guhagurutswa nawe, turagomba kuzana ibyacu byose, turagomba kubigira kimwe mu bigize ubuzima bwacu Mana. Turagomba kugira icyo dukoze kugira abandi bantu bakumenye, abakozi, abagabo bacu, abagore, abana, inshuti bakumenye Mana. Uduhezagire, udukomeze, ubuntu bwawe Mwami butubeko muri byose Mana. Uduhezagire, udukomeze, ubuntu bwawe Mwami butubeko muri byose Mana. Ndakwese umuntu wese arikafata ingingo Mwana, umuhagurutse mu nkomezi, umuhagurutse mu bushobozi bwa mpemu, atangure kubaho ubuzima bwejejwe Mwana. Atangure kwanka icyaha, yanke kwikunda ariko akunde wewe Mwami. Ubuzima bwacu Mwami tushire ku birenge byawe, ubuzima bwacu Mwami tuburekurire wewe ubukoreshe, uduhuze n'abatwiga ko ingeso, uduhuze n'abaza kumviriza ibyacu, uturike mu mahanga atandukanye ahwanye n'ubugome bwawe Mwami Mana. Utore ibyacu mu bubiko, ubitumbereze bikuba cyawe Mwami. Uguhitamo kwacu mu byo dutunga, mu byo twinjiza, dushire mu muhamagaro ubutumwa bwiza Mwami. Turagomba kugaragaza nk'abantu bagukunda, turagomba gukwegera abantu kuri wewe Mwami Mana. Turagomba gukwegera abantu kuri wewe, turagomba kwakira ubwo buntu watubiye bwo gukora igikorwa cy'ivyera Mwami Mana. Ubuzima bwacu Mwami ubuhezagire kugira abandi bahezagiwe Mwami. Uduhezagire kugira abandi bahezagirwe Mwami. Uduhe ikibitsanyo cy'ubutumwa bwiza tugitahure neza. Uduhe ko mpema dudubiza muri twebwe mu bugingo busagutse. Ino si tuyirengere, turengere ubwoba, turengere ubwoko bwose bw'ibigeragezo, ariko turenge Mwami, turengere imisozi tugitwara ubutumwa bwiza Mwami. Nuhabwe icyubahiro muri byose na hose Mwami. Turagushimira ingaburo Mwami Yesu Kristo, turagushimira kuri mpemu wawe adushoboza kurengera ibigora, agaduha kwiyumvira kukiri ku mutima wawe Mwami Mana. Izina ryawe niryubahwe muri byose Mwami. Turagushimiye, turaguha amashyi menshi, icyubahiro,
ukuninahazwa, gutambigwa, byose mwami Yesu bibi vyawe. Mu izina rya Yesu dusenze twese tuti amen. Amen.